Uru ruzinduko rw'abavandimwe b'Abarundi n'Abarundikazi ikintu rudusigiye tubonye ko nka Reseau de Femmes nubwo tugifite ibyo gukora mu gihugu ariko dufite n'umusanzu twatanga handi. Twarumvise ikindi kintu citwa icumba c'umwigeme. Ico kintu carankoze ko cane ko je nsanzwe ndumwigisha. I encourage the partners that came for the exchange learning visit to go back and start practicing what they've learned immediately, because if they take time they may forget the good practices that they've picked from Kigali. Ikintu cyambere tuzogenda twicare turabe ibi bintu byose biza gukomeza ibikorwa by'ubuvugizi dusanzwe dukora bya plaidoyer tubishire ku rutonde tuvuge tuti aha hotanguriki. Uruzinduko rw'abavandimwe b'Abarundi kugira ngo baze gusura Reseau de Femmes twamenyanye nagiye mu nama bambaza mu Rwanda uko amasosiyasiyo y'abagore akora uko akorana na leta uburyo twabashije gukora kugira ngo abagore bagire umubare uri hejuru mu nzego zifatirwamo ibyemezo. Ndabibaganiriza ariko barambwira bati ese byashoboka ko twazaza mu Rwanda tukabiganira neza. Ndabemerera ariko bwo mu kubitegura ntabwo twabaganirije gusa nka Reseau de Femmes, twifuje ko basura n'indi miryango bagasura n'ibikorwa by'abagore bo mu cyaro bakareba uburyo abagore biteza imbere mu mashyirahamwe yabo, bakareba uburyo bajya mu nzego z'ubuyobozi mu nzego z'ibanze. Nitwa Marie Concessa Barurike, nkora mu ishyirahamwe Afrabu, ishyirahamwe ry'abakenyezi bahungutse bo mu Burundi. Nkaba ndi umuhuzabikorwa, nkaba njejwe n'ishyirwa mu ngiro ry'umugambi ejo heza ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Cordaid. Abantu twazananye n'abantu bashika ku 18, ariko umugwi munini muri bo n'abantu 14 bagizwe n'abanywanyi b'umuhivu w'imboneza. Umuhivu w'imboneza n'urunani ruhuyikiyemo abakenyezi n'abakiri bato bari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki hamwe n'abatowe. Igikorwa ahanini bakora kikaba ari cyo gukora ubuvugizi kugira ngo imyitwarariko y'abakenyezi n'abakiri bato ishigwe imbere. Hanyuma kandi bagakora n'igikorwa cyo gufasha mu gutatura amatati bitaciye mu ngimba. Baranafasha cyane mu gushigikira no gufasha mu iterambere ry'abakenyezi n'abakiri bato, ndetse baranafasha no mu kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Uro n'uwo mugwi munini baje bavuye mu ntara ndwi. Intara ndwi harimo igisagara cya Bujumbura, hariho intara ya Bujumbura, hariho Mwaro, Makamba, Rumonge na Cibitoke. Muri izo ntara ndwi turiko turaranguriraho umugambi witwa ejo heza ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Cordaid. Rero harimo rero n'abandi twazananye baje bavuye muri Afrabu, abakozi baje gushira mu ngiro uwo mugambi. Hariho n'umuconsultant wo twita ushigikira ufasha ibikorwa by'ishirahamwe ryitwa Women International Peace Center, risanzwe rifise icicaro mu Buganda. Nayo ngene riri mu mashirahamwe ariko arashira mu ngiro umugambi ejo heza. Hanyuma kandi harimo rero na babiri abakenyezi babiri baje bavuye mu Buganda. Twahisemo gukora uru rugendo shure kuko ubwa mbere hari umugani bavuga yuko iyo udashatse kubandanya wiga ntushobora no kubandanya urongora. kugira ngo ushobore kubandanya uri umurongozi mwiza
wemera kwiga wemera kwiga. Twarasuye ahantu hatatu, ahambere twaragiye mu ishyirahamwe ryitwa Dorcas Consolation. Ni ishyirahamwe ahanini twabonye riha ikibanza gikwiye, rifasha kugira ngo umwigeme aronke ikibanza gikwiye. Barategura abigeme, na cyane cyane ikintu twavuga kiri specific ni ugufasha kugira ngo baronke tujya dutambara bakoresha mu gihe bari mu mihango yabo yo mu kwezi. Baratanga n'akazi kuko utwo dutambara barize ubuhinga, barigishijwe, barahaye akazi abapfasoni nibo badushona. Ikintu rero twamenye igihe twari muri Dorcas ni uko mu gihugu cy'u Rwanda hari icyo twita icyumba cy'umwigeme ku mashuri. Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Amen. Muganda ni heza. Ahandi hantu twagendeye ni ikigo gikomeye cyane, ikigo gikomeye cyane twakuyemo inyigisho ikomeye no guhumuka gukomeye. Ni ikigo cyitwa Women Opportunities Center. Ijya centre twagendeye jewe novuga nti ni multi services, ni harimo ibintu byinshi bikorerwa. Ubwa mbere nabonye yuko ari ahantu ho kwigishiriza abakenyezi ibikorwa bituma biyubaka kubera kuja mu nzego, kugira ngo umukenyezi aje mu nzego zifata ingingo birasaba kugira uburyo. Kuja mu nzego zifata ingingo, kuja mu bibanza, mu myanya ifata ingingo ni kimwe, mugabo hariho ibindi bikorwa bikwiye kuza imbere yaho. Imbere yaho ni ibihe? Ibikorwa bizana inyungu y'amafaranga. Nagomba ndakubwira ko hariho umupfasoni umwe yatubwiye ati jewe ndaronka amafaranga 70,000 ku kwezi. Amafaranga 70,000 by'amanyarwanda ku kwezi ni menshi, arashobora kumufasha mu gutunga umuryango. Byaratweretse rero yuko muri bo harimo abagiye bajya mu myanya ifata ingingo kubera ko babanje kwiyubaka bakaronka uburyo bwo gukora. Twaragendeye ahantu irindi shirahamwe ryitwa Duhozanye. Nirindi shirahamwe twigiye ko kuko ryatangujwe n'abakenyezi b'abapfakazi. Ni kintu rero twebwe twigiye ko yuko ubwa mbere bajya abakenyezi nubwo bari barabuze imiryango yabo, barabuze abantu babo mu ihonyabwoko, barabuze n'abana n'abagabo, ntibaciye bajya ngaho ngo bagome barira. Oya, baciye barondera ingene biyubaka bakajya hamwe, kandi na cyane cyane baragwanya ikintu cyitwa gukengerwa, kuko kenshi umupfakazi arakengerwa kandi ashobora gukengerwa n'uwo ari we wese. Bakoze ibikorwa byo kubaka imitima yabo, bakora ibikorwa byo kubaka abana babo, bakora n'ibikorwa byo gutegura yuko nabo bashobora kugira icyo baterera mu iyubakwa ry'igihugu no mu iterambere ry'igihugu. Twabonye rero bafise ibikorwa bikomeye by'iterambere. Mugabo icyo nagomba kuvuga muri rusange ni iki: aho hantu hose twagendeye twarabonye yuko kujya hamwe ni ikintu gikomeye cyane, gukorera hamwe, gukorana n'ubuyobozi, abarongoye igihugu, abajejwe intwaro, gukorera ku mapolitike y'igihugu, gutegura abana babigeme, kuko uyu munsi twebwe dukuze tuba turi ko turakora,
ariko no kwiyumvira ku bazodusubirira. Nitwa Femmes ndayisaba naje nturuka mu gihugu cy'u Burundi, intara yitwa Bururi iri mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi. Naje nserukira umuhivu w'imboneza. Aha mu Rwanda twahungukiye ibintu bikomeye cyane. Mbereye kwishira hamwe rya mbere twagendeye Dorcas Consolation Family, twarahigiye ibintu bihambaye cyane. Ngubu jewe navuye mu gihugu hagati, abantu bo mu gihugu hagati baba badafise amikoro ahambaye. Twarabonye ingene ugwaruka rw'abakobwa bagira ibibazo iyo bari mu mihango. Dorcas yaravyifashemo neza, barabategurira ubuntu bw'ubutambara bashobora gukoresha mu gishingo ca Cotex. Kwa Cotex ntishobora kuronka bose. Natwe rero aho tubaye ugwaruka rwaho sigwishi rushobora kuronka Cotex. Ubwo n'uburyo bwa mbere twarahuye. Twarumvise ikindi kintu citwa icumba c'umwigeme. Ico kintu carankoze ko cane, ko je nsanzwe ndumwigisha. Nkabona ingene abana babigeme basiba kwishure iyo bagiye mu mihango. Ico cumba rero narabonye ko gishobora gufasha cane. Uwo mwana wantaho nikora wamuteguriye twadutambaro akatutwara kwishure, akaba afise icumba c'umwigeme ashobora kwihinduriramwo, nta ngorane zosubira kuhaba. Umwana w'umwigeme yo kurikira ishure nk'abandi. Ikigo twagendeye ejo caranshitse ko cane, ikigo citwa Duhozanye. Ndabonye abantu barengeye ibibazo vyababayeko, barondera ukuntu biyubaka. Baraja hamwe barabona ko batagira ikibahoza kubera ivyari vyabashikiye, bavuga bati nubwo tutagira ikiduhoza, reka twebwe tuje hamwe dushira ingufu zacu hamwe turabe ico dushobora gushikako. Kandi nabonye bashitse ku bintu bihambaye cane. Barashoboye gufasha abapfakazi, barafasha n'imfuvyi. Nukuvuga ko bafashije igihugu, kuko igihugu kitagira ugwaruka naco kiba gifise, kandi izo mfuvyi iyo ziguma mwibarabara ubu mu gihugu ciwanyu haba hari ibibazo. Ivyo ni ibintu naraye ndahuye. Murakoze. My name is Esther Wasagali. I serve the Women's International Peace Center. Is a feminist organization that is based in Kampala. It's a good learning point, especially for the team that came to Kigali. One, because they were able to visit the different women groups and interacted with them, especially on the area of economic empowerment. And of course, an empowered woman will always be confident, will always take on leadership positions to participate in decision-making processes. Yeah. Of course, during the discussion, they highlighted that their women are not involved in decision-making processes. Their women are not economically empowered. I encourage the partners that came for the exchange learning visit to go back and start practicing what they've learned immediately, because if they take time, they may forget the good practices that they've picked from Kigali. Ikintu cyambere tuzogenda twicare turabe ibi bintu byose byitwa ko ari ibintu twabonye biza gukomeza ibikorwa by'umuhivu w'imboneza, cyangwa biza gukomeza ibikorwa by'ubuvugizi dusanzwe dukora bya plaidoyer. Tubishire ku rutonde, tuvuge tuti aha hotanguriki, icoza ari nk'icya kabiri cyobiki, icoza ari nk'icya gatatu cyobiki. Mugabo ikintu novuga ni cingenzi twabonye nukwegera bariya bakenyezi bafise amikoro make, kuko twarabonye yuko umuntu ashobora kuba afise amikoro make cyane cyane nk'aba bantu tuvuga babaye victime bashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina,
cyane bashikiwe na viol, umuntu arashobora kububaka imitima kandi bagahera ku tuntu duto duto umugana bo bakaduga. Hanyuma ikindi kintu kigira kabiri no gufasha kugira ngo abagore bagire icizere, bagire icizere muri bo, hanyuma kandi tugakorera hamwe. Ikindi kintu ni ukuraba yuko by'ukuri gukora ubuvugizi, twasanze yuko ibihugu byacu bifise amapolitike meza, amaprograme meza kuri iyo migwi, no gufasha kugira ngo by'ukuri tubanaye tugira udukora ubuvugizi kugira ngo ayo mapolitike ashishikare kuja mu ngiro. Uru ruzinduko rw'abavandimwe b'Abarundi n'Abarundikazi, ikintu rudusigiye tubonye ko nka Reseau de Femmes nubwo tugifite ibyo gukora mu gihugu ariko dufite n'umusanzu twatanga ahandi. Twasanze tugeze kuri, ariko nanone nta kwirara, twasanze dufite icyo dukomeza gukora kugira ngo koko nuje kutwigiraho asange koko ibibazo natwe dufite byinshi twakemuye. Bakaba banifuje ko ubufatanye bwa Reseau de Femmes n'umuryango Afrabu mu gufasha bariya bagiye bahagarariye imiryango mu ntara z'i Burundi, ko ubufatanye bwakomeza, byaba ngombwa byashoboka bakajya baza kwigira hano, ariko ubushobozi bwaba buke n'abanyarwandakazi bakajya bajya kubigisha. Ibyo rero nka Reseau de Femmes twabyakiriye, kandi n'ubundi ni amahirwe dufite kuko dufite igihugu cyemera ko ubumenyi dufite kidufasha ko tubusangiza n'abandi.